Reka subire ndabaye kaze mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa ku isheni yanyu imwe Rudende ya Isange TV. Isheni bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakora amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka nkengurukire mwese mudukurikira muri mu micungararo itandukanye igize igihugu cyacu Burundi, ari mu makungu ya kure ndetse n'abari mu bihugu bibanyi. Mwese ndabaye kaze mu makuru yacu yo kuri isaha, akaba ari amakuru na cyane rero araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu turatangurira mu gisata ca politiki ngaha mu Burundi, aho kuri ubu ngubu hariko haravuga ko hari umugambi wateguwe na bimwe mu bihangange bya CNDD FDD no cacana abajenerali bateguye umugambi wo gushaka gutembagaza umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu ngubu amakuru duhabwa n'amasoko yacu nuko Perezida Ndayishimiye yoba afashe indege akaba ahungiye mu gihugu ca Kenya, na cyane ko ngo umugambi wo kumutembagaza wamazwe gushirwa mu ngiro na bamwe mu bajenerali bari mu kubutegetsi ariko batavuga rumwe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ni mugihe kandi hari hamaze iminsi hacurwa umugambi ukomeye cyane wo gushaka gutembagaza umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Babyibwa ku igenekerezo rya 30 Gitugutu uyu mwaka, ubwo Perezida Ndayishimiye yari afise urugendo rumushikana mu gihugu c'Ubufaransa, akaba rero yaragiye kwitaba inama yarirongowe n'umukuru w'igihugu c'Ubufaransa Emmanuel Macron ndetse n'umukuru w'igihugu ca Togo. Ikaba ari inama kandi yari guhuriramwe n'abandi bakuru b'ibihugu bitandukanye nka Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse n'umukuru w'igihugu ca Congo Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo ndetse n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye. Gusa mu mwanya mutoya haciye habaho ingingo yo gusubika urugendo Ndayishimiye bivanye nuko ngo hari amakuru yari yahawe ko hari abajenerali bamaze gutegura umugambi wo gushaka gutembagaza umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu ngubu rero abajenerali bagabye bavuga ko byanka bikunda bagomba gutembagaza umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Naho ayandi makuru kandi hari akaruhuko ku bakenguza amateka ngo ntigasigura ko ngo bagiye kwicara, ahubwo ngo ni akaryo ko guca baja ngo mu ntara batowemwo kugira ngo bafashe abenegihugu gutorera umuti ibibazo bishikirijwe mu ngendo bagize mu makomine. Naho mu Burundi ho hariho Musanteri yoba yagira akurwe mu mabanga kubera ngo yatambitse imbere ibikorwa byo gusoroma wa murima weze w'ubutare. Ibi navyo turabigaruka ko no bushikiranganje w'ubutungane ubushikiranganje bw'ubutungane bwabandanije ingendo. Marie Chantal Nijimbere yagendeye abakarere ka mbere k'igisirikare. Ubushikiranganje wo kwivuna basi ko no kwitaho abahoze ku rugamba Marie Chantal Nijimbere ari kumwe n'umukuru w'urwego rwo kwivuna abansi Chief of Staff Prime Niyongabo yabandanije kugendera uburere butandukanye bwa gisirikare. Naho nta ndongozi ishobora kwigisha abanyagihugu mu gihe kandi nayo ubwayo ataco ikora co kwiteza imbere. Ibyo nabyo turabigaruka ko ku buryo bw'ibyo nizo n'ahandi ho mugenda urabe muri pafe ibiturire barabirembeje igihugu bariko baragihekenya atabwoba bafise. Byose ngo babikora kuko bibaza ko ataco wabikora ko nyakubahwa Perezida abo washizeho ngo bagufashe gukemura ibibazo bihanze igihugu nibo bariko baragucafuriza izina. Ibyo navyo turaza kubigaruka ko ku buryo bw'idonido. Naho Musanteri Ijami Simbagoye wa komine Bubanza ihagaritswe mu mabanga. Ibyo navyo ku buryo bw'idonido turagaruka mu kanya tubandanya tubibashikiriza ku buryo bw'idonido. Rero reka duhere amakuru yacu mu ntara ya Bubanza, muri komine Bubanza nako murantunga. Musanteri wa komine Bubanza Jeremy Simbagoye wa komine Bubanza yahagaritswe mu banga. Yari amaze amezi 2 n'iminsi 24 gusa atanguye amabanga yo kurongora komine nshasha ya Bubanza, none yahagaritswe mu mabanga uno munsi w'igenekerezo
kubw'itegeko nimero 530 akarongo kabiri 536 y'umushikiranganje Leonidas Ndaruzaniye mu byo ajejwe harimo intwaro yo hagati mu gihugu Shahamisi Simbagoye abaye umuzitanteri wa mbere akuwe mu batowe mu matora y'uno mwaka. Leonidas Ndaruzaniye ntiyatomoye ico yahoye Shahamisi Simbagoye ariko yavuze ko yisunze ibwirizwa rigenga amakomine mu ngingo yaryo ya 45 aca ko agace ka gatandatu ako gace kavuga ko musitanteri wa komine ashobora kubogozwa kubera ko kurya ibiturire kuba adashoboye amabanga canke ubunyonyezi. Twaheruka gushira ahabona imyidogo y'abarimyi biubanza bavuga ko musitanteri Shahamisi Simbagoye yaze kubaroza imbuto z'ibigori kandi byaramaze gushika mu bubiko. Abarimyi bavuga kandi ko igihe cyo gutera kirimo kirabarengana kuci bakicura ko ngo musitanteri nabo bafatikanije bashaka kuja kugurisha izo moto narirya ngo zizimye cyane zigeze ku isoko ntituzi ko ibi birimwo mu ububiko. Reka tubandanirize amakuru yacu aho bavuga bati genda urabe muri PAV ibiturire barabimbeje igihugu bariko baragihekenya atabwo bafise ibyo byose babikora kuko ngo bibaza ko ataco wo bikora ko nyakubahwa perezida abo washizeho ngo bagufashe gukemura ibibazo bihanze abanyagihugu nibo bariko baragucafuriza isura. Hari umunyagihugu yatwandikiye kuri uno munsi agira ati nyakubahwa mwebwe ijwi ryanyu rishika kure mutubariza igituma ata pasiporo ziriko zirakorwa muri PAF atari izihuta gusa kandi ngo zirihwa menshi hafi mu miliyoni w'amafaranga y'amarundi kuri imwe gusa. Abasabye pasiporo kuva mu kwezi kwa Rusamu uyu mwaka gushika nubu ntibararonka izo mpapuro ariko yitangaje nuko baguma bakira amadosiye y'abantu gushika n'isaha ituzi abariko basaba izo mpapuro zinzira aho bazozironkera. Mutabarize tumenye ibibazo aho biri ndetse muzoba mukoze. Burya koko umushikiranganje yamenye ibibazo abantu baja kurondera impapuro z'inzira bahura navyo. Jewe narondeye urupapuro rw'inzira passeport ordinaire mu kwezi kw'indwi narishe amafaranga ibihumbi 300 by'amarundi nk'uko leta yabitunganije ariko ikibabaje nuko kuriha amafaranga batubwira ko ibyo uyu kwezi kumwe tuzoba turose izo mpapuro. Naragiye mu mezi abiri aheze kubaza ko pasiporo yasohotse ariko bambwira ko itarasohoka ngo nzoze mu kundi kwezi. Ico gihe nararihanganye ariko hageze ayandi mezi abiri nsubirayo bambwira ko itaraboneka. Kubw'ivyo bambwira ngo nzosubireyo ku kwezi guheze. Jewe rero ikibazo mfise ubwo ntitwoba twarambuwe amafaranga n'akagwi k'abakozi bo muri PAF. Ikindi kandi kwamarira n'umubabaro dutegwa nabo kuri PAF kandi intuntu ikuzura umutima atawo turirira. Ese ninde by'ukuri azodutabara ngo akemure ikibazo dufise? Kubona atani radio ivuga zino ngorane mwibaza ibyoho uko byifashe bizorangira duhevye canke nimba batazobikorera amahera yacu tuzoyishuza nde? Ese koko hari naho mu kwa gatatu atarazironka kandi amahera barayarishe bizorangira gute? Ubwo ntitwoba twaratswe ubwene gihugu mwibanga ubimenyeshwe ngivyo ivyo abanyagihugu babandanya abidogera ku rubuga.
naho mu yandi makuru ngo nuko nta ndongozi ishobora kwigisha abenegihugu mu gihe nayo ubwayo ataco ikora kwiteza imbere. Yashikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuri uyu wa 30 Gitugutu uyu mwaka mu ntara ya Burunga, aho yari yaramutse ashikiriza ku mugaragaro umusanteri wa komine Nyanza. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye asaba indongozi zose gufata iya mbere mu bikorwa by'iterambere cane cane mu burimyi n'ubworozi kugira ngo babere akaryo abo barongoye. Umukuru w'igihugu kandi yamenyesheje ko atandongozi ishobora kwigisha abandi mu gihe nayo ubwayo ataco ikora. Ku bibazo by'amatati y'amatongo bihanze komine ya Nyanza bikanatuma iterambere ryikwega. Evariste Ndayishimiye asaba abanyagihugu kwama bishira mu kibanza c'abagenzi babo, agasaba kandi n'abajejwe ubutungane gukoresha ubwitonzi ntangere kugira ngo bace neza izo manza. Naho ubushikiranganje bw'umutekano bwabandanije ingendo Maraheje Atari nije imbere yagendeye akarere ka mbere ka gisirikare. Ubushikiranganje bwo kwivuna basi ndetse no kwitaho abahoze ku rugamba Maraheje Atari nije imbere ari kumwe n'umukuru w'urwego rwo kwivuna basi Chief of Staff Prime Niyongabo babandanirije kugendera uburere utandukanye bwa gisirikare. Kuri wa 30 Gitugutu uyu mwaka yagendeye ibiro bikuru by'akarere ka mbere ka gisirikare First Military Region hamwe ndetse n'ikambi ya Muzinda iri muri ako karere nyene. Intumbero nyamukuru y'urwo rugendo ngo ni kuganira n'abasirikare basanga ku kivi kugira ngo babashimire. Tunyarukire mu yandi makuru. Mu Burundi hariho umusanteri yo bagira akurwe mu mabanga kubera yitambitse imbere ibikorwa byo gusoroma wa murima weze ubutare. Mu gihe kuri uyu wa kane umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye General Major Evariste Ndayishimiye yari yifadikanyije n'abagumyabanga ho muri komine Nyanza mu masengesho asozera ukwezi kwa Gitugutu atunganwa n'umugambwe CNDD-FDD. Hari amajambo akomeye agize ati murabona ahantu nagendeye ubwa mbere nerekana urwaruka ruriko rurimba ubutare, urazi ko nagiye mbona musanteri waho yapfunze umwe muri urwo rwaruka ngo nahagarike kwimba. Mwumve uwo turi kumwe mu nzira y'u Burundi uteye imbere. Ibaze neza na neza umukuru warurya rwaruka ruriko rurimba ubutare. Nagiye numva ngo ari mu gasho, ndavuga mubaze musanteri yamupfungiye iki, abarura ico arabura ico avuga, duca dufata dusanga n'umuntu yahora himba ubutare bamwe ndetse bahora babunyegeza. Yagiye kandi abwira musanteri ati bamufungire bahere mu mpimba. Uwo musanteri yapfunze umuntu murumva yuko ni jewe yapfunze, none si jewe pfunzwe ndagowe sinzi. Uravyumva. Amaze kubwira umushikiranganje w'intwaro yo hagati uwo ntituri kumwe mu rugendo, arase ko umurima twawusoroma, none uwo muntu yase yoba indongozi gute? Namaze kubwira umushikiranganje w'intwaro yo hagati inama ya komine ice ikorana izane uwundi nuko bishikirizwa. Naho ngakaruhuko kuba keguza amateka ntigasigura ko bagiye kwicara, ahubwo ngo ni akaryo keza ko guca bambara ko baja mu ntara batowemo kugira ngo bafashe abenegihugu gutorera umuti ibibazo bishishikarijwe bashikirijwe mu ngendo bagize mu makomine, nk'uko bishikirizwa na Agere Vendirakobuca, umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi, mu ijambo ryo gusozera isasa risanzwe kuri uyu wa 31 Gitugutu uyu mwaka.
karuhuko ko abakenguzamateka ngo ntigasigura ko bagiye kwicara ahubwo ngo asaba abakenguzamateka guca baja mu ntara batowemo kugira ngo bafashe abenegihugu gutorera umuti ibibazo bishasha bihanze Uburundi nk'uko yabishikirije rero abakenguzamateka guca baja mu ntara batowemo kugira ngo bafashe abenegihugu gutorera muti ibibazo bashikirijwe mu ngendo bagize mu makomine kubahimiriza kwijukira ibikorwa by'iterambere hamwe ndetse no gukurikiza amabwiriza y'isuku mu ntumbero yo kwirinda indwara yakorera yatanguye kwibonekeza mu duce dutandukanye mu Burundi. Mu bijanye no kugwiza umwimbo abakenguzamateka basaba leta kubandanya ironsa imbuto ifungurwa abarimyi ku gihe kugira ngo ntibacererwe. Nayo mu bijanye no kwegereza ubutegetsi abenegihugu inama nkenguzamateka isaba umushikiranganji wa mbere kuba hafi n'abakomine mu kuyaronsa ivyo arekurirwa n'amategeko byose kugira ngo abanyagihugu babeho borohewe koko by'ukuri. Ico mumenye nuko kandi muri iri sasa riragiye imwe ico mumenye nuko kandi muri iri sasa rirangiye bimwe mu byo inama nkenguzamateka yaranguye harimo ukwiga ndetse no kugwiza integuro ya munani z'amabwirizwa yarungitswe na leta hamwe ndetse no kugendera amakomine. Isasa rikurikira rikategekanyijwe kuwa mbere Kigarama umwaka wa 2025 nk'uko amakuru kuvuga ashikiriza. Rero nshimire mwese mwari kumwe natwe mu kiganiro ariko turashikiriza kuri isaha tudusozere ngaha turaza gusubira mu kuba ageze.